Okay guys, nizeye ko mumeze neza. Hanyuma ndabazaniye icigwa c'ubwenge cingene ushobora kuresha wifashishije robo ya ChatGPT. ChatGPT ni intelligence artificielle igezweho, ni robo imaze kuba disponible, idufasha ibibazo bitandukanye, kwishura ibibazo bitandukanye, ibintu by'ubwoko butandukanye. Nico cigwa rero no munsi ndakuzaniye ingene ushobora kuresha wifashishije robot ya ChatGPT. Hanyuma ndabaramukije abakunzi ba New Life Studio bugenyuze mu dukurikirana muri ahatandukanye. Ndarabashimira kubera twamaze gukwiza aba subscribers 3,000 kuri ino chaîne yacu ya YouTube. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, ibintu byo kwishimira. Wowe rero utarakora subscribe muri 3,000 kabutarimo, no kwipfuriza yuko nawe wodushigikira mu gukanda subscribe, ubundi tukahita twimanukira ibintu bimeze neza cyane. Yes my people. Hanyuma ingene ushaka kuresha wifashije iyo robo ya ChatGPT nico cigwa c'ubwenge ndabazaniye. So uko biraza kugenda unaza kwinjira muri Play Store nyene aho dusanze turonderera ibintu n'abantu kugira ngo tubanze dutore kwanza iyo robo. Iyo robo idufasha ivyo vyose. Hanyuma uraza kwandika ijambo ChatGPT. Uraza kwandika ChatGPT nkuko mubona, hanyuma ucuza hano kuri kano kantu ko kuri clavier ufyonde recherche. Yaza gucana recherche kuri kano kantu ko kuri clavier, hanyuma numara kwifyonda urabona iyo hepfo kandi izitire murabe niyo muza guca mu télécharger. Yes, ni robo igufasha ibintu byinshi bitandukanye. Si ivyo byo kuresha byonyene, irashaka kukwishura ibibazo bitandukanye, irashobora kugufasha kwishura nkajya mwigisha guhaye ikibazo, irashaka kufasha kurondera tutoriel nyimbura umuntu ufite chaîne nawe, ibintu byinshi bitandukanye. Ni robo iciye ubwenge, nta kibazo na kimwe ushaka kuyibaza ngo kinanire. Ni ibintu by'ubwenge bimeze neza cyane. Hanyuma rero ngusabe nimbura mushasha, kora subscribe vraiment. Kora subscribe, ntaco bigutwara, ntaco homba. Amamega wamaze kuyakoresha, uraba deja ino video fyonda rero subscribe. Hanyuma twimanukire n'ababone benshi. Nabe bemereye uko ababone biyongera niko trick nanje n'inguvu zo gukora ziyongera. Hanyuma nkabaha ibintu by'ubwenge bisobanutse. Iki kigo ni cy'ubwenge ma people. Everyone who gonna watch this video, I hope you gonna thank me. Robot yamaze kuba installé muri telefone yacu. Ngiye yugurura yaje ari application. Hanyuma umaze kuyugurura baza kuca igusaba ngo uyihe uruhusha rwo gukora muri telefone yawe. Ucuca nano handitse continue aha hepfo, ngenda habereke continue. Ahantu shikira rero ni muri no message. Urabona ko ushikira ahantu handitse message. Rero wowe usigara yibaza ikibazo cyose wipfuza kuyibaza. Nk'akarero urashaka kuri kuraresha umukobwa ukamubwira ati ndagukunda, nawe akaca kuzana ngo iby'inkundo niki, ati urukundo niki, ni aho umbwiye ko nkunda niki, ukabura inyishu. Wowe ucuza muri no robo ikibazo cyose ufise, ikibazo cyacu cyose ufise, wewe uzuraza gusa wandika, ukoresha ururimi rwose wipfuza. Ushaka gukoresha Icongereza, ushaka gukoresha Igifaransa, Igishinwa, Ikirundi. Nkureka nandika ati urukundo niki, nce ndayirungikira murabe urukundo niki. Nce nzamfyonde kuri kano kantu akanyene kamiza karaba hejuru, kamaye nkosore urukundo niki. Nce mfyonde kuri kajya ga fresh karaba hejuru, yo nyene cimpinyisha mu mwanya mutoyi cyane. Mwana yanyushe ngo urukundo ni ibyiyumviro by'imibereho niki byose ice kwishura. Ikibazo cyose ufise wowe gusa ukira kuyiha ica ikwishura mu mwanya muto cyane. Hanyuma ugomba kwishura uwo muntu ucuza ukacuyicyonda kino message, ucuyikopya. Murabona akantu ka copy, uraza ugafyonda ko kacuyikopya, ucuyimurungikira direct. Aravuga ati uwo mwana nawe VP yize he. Ikibazo cyose wewe wipfuza, nkureka ndavuga ati umukunzi niki, cindungika. Umukunzi n'umuntu ufitanye imibano wihariye n'undi, ukaba yaba umukobwa ashaka kuba urukundo, ibintu byinshi baca bakwishura byose mu mwanya mutoya cyane.
nta kibazo ngaha urashobora no gukubita text yose ikakuzanira ibintu ibikorwa bikoze. Nko ndashaka kuvuga ati ni iki kintu umuntu yokorera uwakunda. Ni ikihe kintu umuntu yokorera uwakunda. Abana byose cibikuzanira mu matext ati kumuba hafi ikakigusigurira ingene gutanga umwanya ikagusigurira ingene umuha umwanya byose ikiza yabigusiguriye. Murabona ko akantu k'ubwenge my people. Hanyuma nubwo atavyo nari nateguye reka mene nko gacishamo kugira ngo ubone ko ino robo yacu robo nkuzaniye umunsi atari robo yishura Kirundi gusa, ishobora kwishura n'icongereza, ishobora kwishura n'igifaransa, ishobora kwishura n'igishinwa. Reka ndabereka ingene ushobora no kurondera tutorial, video tutorial ukoresheje ino robot nyene, ari nka trick kanaka ugomba kwigisha cyangwa se ari ibintu kanaka ugomba kurondera, bashaka kuza ukayibaza ati none ni nka gute ibintu nibi bikorwa. Nk'akarorero reka ndabereke, reka turondere how tumeka bashikintu norondera. Sawa, reka turondere ingene umonetiza chaîne ya YouTube hanyuma ukayimonetiza. It's how to monetize a YouTube channel. Murabe byose ihita ibinyishura mu mwanya mutoya. How to monetize YouTube channel. Cendongika kuri ka Paul nyene. Ana neza yuko inyisha yamaze kuzinzanira byose ama etape nshobora gucamo. Irakwereka byose ingene ugenda bigenza byose. Reka nongenda ndayibaze ingene how to change YouTube channels location, ingene ushaka guhindura localization chaîne yawe iriko irakorerwamo. Ico kigo nacigishije nejo. Murabe neza uko nabibasigure muri video ko atari ko muza gusanga no ngaha bimeze. Reka nuko ubwenge. Murabona yuko byose sign in YouTube, log into the YouTube account, byose kumena bibereka. Go to YouTube status, click on the profile picture of YouTube channel, byose kumena bikwereka ikakwereka ko ari buryo cyangwa ibamfu byose. Murabona neza yuko ica ibizana bisobanutse. Yes my people. Murabona ko ibintu bimeze neza cyane. Reka turabe ushobora no kwibaza nka text ino robo ashaka kwibaza ati kuki urukundo. Turabe kabaje ngeno yibaza. Ntashaka kwibaza ati umukobwa kubaje ati kuki unkunda no mwishura ngo iki. Yegashaka kuya text nk'iso narababwiye kuya text kakwishurira. Umukobwa akubajije ati ni kuki unkunda, hari gicuri impamvu yo iki kwishurira byose ati mubwira ukuntu kunuko. Reka ndabibereke. Umukobwa akubajije ati kuki unkunda no mwishura ngo iki. Ehera byose cibiguha nyene wo mwishura. Murabona rero neza yuko ari ikigwa cy'ubwenge. Nta kindi ndabasaba atari gukora subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo video zacu zibandanye zigera kure cyane. Hanyuma n'abatazi ko chaîne ibaho mu yibasangize. Thank you for watching.